Diditeka n'umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambu we munywanyi ukurikirana amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza ndabaye kaze mu makuru yo mwirijoro amakuru menshi cyane rero n'amakuru ari buze kugaruka ku nkuru zitandukanye kuri ubu ngubu mu gisagara c'ubutunzi ibujumbura ibara riraguye biravuga ko hari umugwi witwaje ibigwanisho wamaze kwinjira mu gisagara ca Bujumbura uriko urarasa amasaso manini ni inkuru duhawe n'amasoko yacu kubiriko birabera muri iri joro ibujumbura amakuru duhawe n'amasoko yacu aravuga ko kuri ubu ibujumbura ibara risubiriye kugwa ndetse kuri ubu abanyagihugu boba bahisemo guhunga Namakuru duhawe n'amasoko yacu rero bivuga ko kuri ubu umugwi wa M23 wo wasubiye kwinjira mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ufatikanyije n'umugwi witwaje ubugwanisho wari ditabara kuri ubu ngubu rero baravuga ko abantu batanu baba baguye mu gisagara c'ubutunzi ibujumbura mw'iri joro ni ishavu ntangere rero biravuga ko kuri ubu amatohoza yo batanguye kugira ngo harabe ico bagiteye ubwo bwizi bwa nabi ndetse abo bansi b'u Burundi bace bakurikiranwa Muyandi makuru kandi Musenyeri Emmanuel Sinzohagera avuga ko ngo we abaye abivuze ko nahandi ahengamiye atari mu mugambwe CNDD FDD gusa avuga ko azoragira abantu bose atarabye umugambwe nkuko ngo yahora mu gihe rero hari haramutse ibirori byo kwimika Emmanuel Sinzohagera mu mabanga mashasha yo kurongora ishengero rya Methodiste Uni mu Burundi ndetse no mu Rwanda uyo asanzwe rero arongoye inama nkenguzamateka akaba ndetse umunywanyi wa CNDD FDD yavuze ko adashobora guhemukira umugambwe CNDD FDD wamureze ariko ngo ntawe azocisha ku giti aho amuhora ngo ivyumviro byiwe ni mugihe kandi hari amakenga hibazwa nimba kubangikanya ayo mabanga abiri atari ugutera ya migeri ibiri idatereka ngo kurundi ruhande hakazibazwa uko azobigenza Emmanuel Sinzohagera ati nagira ntangarize rino shengero mu mutima wanje harimwo umugambwe CNDD FDD ndashobora kutazambara umwambaro canke nka wambara ntimuze mwibaze ngo narenze icagezwe nzoba narenze nkuko nahora ndabikora nzobandanya ndabikora nubwo rero biri uko Emmanuel Sinzohagera avuga ko atawe azorenganya amuhora umugambwe canke ngo amucishe ku giti no ku mabuye amuhora ivyiyumviro byiwe Sinzohagera agira ati ndababeshe ko ntazoguma ndi umunyamabanga noba mbeshe kuko ku munsi wa mbere merewe ko inkoni Muyandi makuru mu Burundi umwana utamuteguye ntaco ngo amarira igihugu kandi igihugu cubakwa ngo na bene co bakakirwanira ivyo byashikirijwe na Madeleine ahishakiye arongora umugwi w'umugambi turerere Uburundi umugambi CNDD FDD aho ku mutumba wa Gatunguru komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bari mu myigisho z'uwo mugambi kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 29 ntwarante 2025 umupfasoni ahishakiye akaba rero yashimikiye ku ndero y'umwana mu muryango aho rero yasabye abavyeyi bitavye izo nyigisho gutegura abana babo kuko ngo ari iryo tunga bafise ari nabo ngo kazoza keza ku Burundi yaciye ahimiriza kandi abavyeyi ko ari bo ngo batunganya Burundi mu gukundisha abana babo igihugu ndetse ngo bakunde ibikorwa ndetse no kwiga Dieudonné Rukanura umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD ku mutumba wa Gatunguru nawe ngo akaba kandi yashikirije ko umuntu yarezwe neza atera iteka abavyeyi n'igihugu
kandi ko ngo mu muryango ariho umuntu ahererwa kumenya kubaha. Akaba kandi yarangije ahimiriza ababyeyi ngo kuja hamwe bakagarukira indero y'urwaruka ndetse ngo bagategura kazoza k'abana babo. Alexis Nsengiyumva umukuru w'umutumba wa Gatunguru nawe yahimirije abari muri izo nyigisho ngo kugira uruhara ndetse n'urukundo mu gihe ngo biboneka ko umengo ngo nta rukundo rukihari. Agahamagara rero n'abaserugo ngo ko nabo indero y'abana ibaraba bakwiye ngo kwitwararika iyo bariko ngo barajana imiryango yabo gutyo ngo babona gushika kumona kazoza y'igihugu cabo. Umukuru w'umutumba akaba rero yashikirije abari bitavye izo nyigisho ko ngo bogenda ku bikorwa ngo bagakora nayo amahoro ako akwiye. Abakurikiraniye izo nyigisho bakaba rero bashimye ku nyigisho ngo baronkejwe nayo umwe mu bigeme agasaba ko ku mutumba wa Gatunguru abigeme botegurirwa umugambi wo kubafasha kugira ngo barabe ko ingendo y'abigeme ngo yo kugendana n'abagabo bubatse yohera. Ngayo rero amakuru twari tubafisiye mw'iri joro, reka tube tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko mu gatondo. Reka mbanze ndabatere yambu rero mwese mudukurikira muri mu mihinga itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi, nk'abari mu bisagara bitandukanye, amazona atandukanye, intara zitandukanye, aho twavuga nk'intara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, Nyakabiga ndetse n'izindi ntara zose zitandukanye nka Ngozi ntabashije kudondora zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Abari mu bisagara bitandukanye, amazone atandukanye, uducimbiri dutandukanye, mwese turabateye yambu. Reka kandi dutere yambu abadukurikira bari mu bihugu bibaye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Ubuganda, Tanzania, Mozambique, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ahandi ijya n'ino hatandukanye mu bandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza muherereye. Reka kandi dutere yambu abadukurikira bari hakurya y'amazi manini, nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Australia, abari i Buraya, mu Bushinwa ndetse n'ahandi ijya n'ino hatandukanye hakurya y'amazi manini, mu bandanya mudukurikira mubiherereye mwese turabateye yambu. Reka kandi ndabibutse mu fyonde sabone ndetse na partage kugira muze murababa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya n'ino hatandukanye. Tubandanya tubashikirayo tukabibaturukaniriza ku buryo bw'ido n'ido, tukabibashikiriza uko yakabaye. Reka rero mbashimire mwese twari turi kumwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, mbonesha kuri mwe Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho. Reka rero ndagushimire mu makuru yacu yo mw'iri joro tubabare ko tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezweho mu gatondo, amakuru tuza duhawe n'amasoko yacu aba yagiye mu mihingo itandukanye. Turaza kunyarukira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gatondo, turabira hamwe ukuntu umutekano uramutse, na cyane cyane ko bivuga ko mw'iri joro hoba haraye ingwano aho umugwi wa M23 wongeye guhagarika igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo amaraso, ndetse n'igisirikare ca leta y'u Burundi FDNB. Turaza gutumayo amasoko yacu mu gatondo atubarire uko ibintu byari bimeze, tuze ko bashikiriza uko yose yakabaye.
wowe rero uhora ukurikirana amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ntugakure ku muri uyu murongo wacu ari nawe wanyu wa Isange TV ibonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza ariko rero dusozera amakuru yacu ngaha mw'iri joro turaza gusubira mu gatondo makuru araza kuba agezweho yari iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe abanywanyi duhorana amakuru n'ibiganiro by'ama bigezwe ko tubashikiriza gatanu kuri gatanu.